kwanza jewe kuko ntari wenyine. Intambwe ku yindi urukundo rwashyize twe n'umuco. Okay, no munsi shaka ndakuzumva ushomye kasi manuka ndakumunda je nta myenga washaka. Hello abakunzi ba BMT, abakunzi ba GN Filme, eka abakunzi ba King Sabasi, abakunzi ba Mimimire Official, ikamwisi mukunda filme za Buja Flavor, abakunzi ba Fanira Vini kuko bidukwiye kuvangura, eka turakwiye gukunda filme zose iyo biva zikagira. Iyi ni filme yacu ya Agatsirikwa Ntigahere, kuko ivyo twavuze canke ivyo bavuze irega kakana haraba kabonye kiparatura kavuga ngo jewe ivyo nzobakinira bizoba birengeje baragapinga. Oya, suzuma banza urabe kuri afyonda subscribe, afyonda wanditse subscribe canke yanditse sabone, ubundi ufyonde nawe kuri like aho munsi arakameza akantu gatoki, ubundi tubashe kwagura umuryango uhoraho abahezagiri. Turi mu gice tuhejeje kurabira hamwe igice ibyaranze igice ca mbere, twinjira kuraba igice ca kabiri. Igice ca kabiri co turabona ko kigiye kutuziramwo bya bintu byiza. Areka ndabamenera ibanga ndababwire inkuru yose uko imeze ingene bimeze. Igice ca kabiri tugiye kubona ibiki bimeze gute, nuko Agatsirikwa nikaboneke Ntigahere twabonye canke twumvise ko byatanguye ari uyu muntu canke wewe canke jewe. Iyo tuja gukundana n'abahungu canke abakobwa urasanga ari umukobwa mwakundanye bikwiye, urasanga ari umukobwa mwakuranye, uyo mukobwa ukamusezeranira canke uwo muhungu ukamusezeranira ko muzobana karamata, ariko ibihe n'iminsi bikabatanya. Bimaze kubatanya umwe akaja hari uwundi hariya, ariko kubwa ya mibiri yacu itisonera canke ya mibiri yacu itagira indero igaza gutandukanya babandi bivanye nuko umwe yagiye mu ngeso mbi, bigatuma uyu muhungu Chris bisa nkaho yateye inda uyu mukobwa. Amaze kumutera inda ahitamo kubana n'uwo, ariko bibanira neza akaramata. Ariko igisasu kigiye kumuturikana nuko yagiye kuramutsa mugenzi yagize mariage, baja kumuramutsa batazi ko ari wa mukobwa yagize mariage, ariko bagiye guhura ibiba birabaye, urugo ruba rurasambutse. Eka ibi rero ubigereranye n'ingo z'ubu, hari ukwicuza ku ruhande rumwe canke ururiya, bigatuma uko kwicuza gutuma imiryango canke uriya bagiye kubaho nabi canke babane nabi, usibye no gusambura bigende gusambuka. Uru rugo rero rwa Kristo urabona ko rugiye gusambuka bivuye kuri uwo mukobwa boba bari barasezeranye kera, kuko bagiye kuvyibukanya baravuga ngo uribuka ko kera twari twasezeranye kuzobana karamata, uyundi nawe atego naragusezeraniye ariko utahure kubu je ndubatsi nawe urubatsi. None uri mu kwezi kwa buki
ariko aciye abona wa mugenzi ibyo yari yumvira byose n'ingene yari yaje kubaka azi ko aje kubaka urugo ruba rurasambutse. n'ubu nyine nobatera inkuru nkababwira ngo hariho umuryango nzi impande yanje yahomba bagize mariage kuwa gatandatu kundi wa gatandatu biba biranse baba baravanye, ariko ico kintu cotuma mumara amahira mukora mariage kigaca kiza kubatandukanya mu ndwi imwe, wo kwemeza ko coba ari giki? Agatsirikwa Ntigahere rero ni ca gihe ugenda gukunda, wamara gukunda ugata uwo wari wasezeraniye umubwira kuzomutwara wewe akabigumana mu mutwe ariko utabigumanye, ariko yagera kukura akabana n'uwundi. Igihe mubonanye vya bindi byose babigarutse bisigura ngo rwa rukundo bafitaniye na wa wundi babana ruba rurangiye, kuko acaja mu vyiyumviro vya wa wundi bari basezeranye bwa mbere. Rero si mwese mwa mubifise mu mitwe, ariko bivanye n'umwe inyifatagize bishobora kubaza ko bose. None ibyo uce wibaza ubishira no muri iyi monde tugezemwo, urabona ko ari ibintu bihari canke ari byo bigezweho, kuko ugiye kuraba urugo rw'ubu canke ingo z'ubu zubaka ukwezi kumwe zubatse neza, ayandi mezi bikaba birapfuye. Mbese biva kuki? Ibi birava kuri ya masezerano ya wabandi muba warasezeraniye ibyiza, ariko byagera kuba ukundi ukaca uhindura. Umaze guhindura babandi bakaza bakakuraba, amaze gukuraba mu maso ivyo wari witeze byose ko ubayeho mu bya bindi byose byiza, ukabura bihinduye bivanye n'umutwe ucanganye wa bya bindi uhereje kubona, kuko waramukunda ariko ibihe byarabatanije bituma mutabonana, muga mugiye kubona nivyo byarabaye. Twagiye kubibona baramubwira ngo wewe wibuke ko wubatse uri no mu kwezi kwa buki, cunga amarangamutima yawe. Iyo rero inyigisho iza kubamwo iratubwira ngo iyo udacunza amarangamutima yawe mu mvo zo kubaka mu ndwi za mbere canke mu mezi ya mbere kandi no mu myaka ya mbere, niyo mvo yo kubaka nabi ibihe byose. Ino filme rero akabanga karimo kariko karashaka kubigisha canke ico kazobigisha, gashaka kubigisha ngo urugo iyo ushaka ko rwubakika neza kuva mu ntango, wirinda kuva mu kwezi kwa mbere, kuva umunsi wa mbere, ukirinda ico tuma mubana nabi, ukirinda ico tuma mufatana nabi, kuko uwo munsi iyo bipfuye urugo rwose ruba rupfuye. Ntuvuga ngo hapfuye kuno kwezi, nuvuga ngo twakoshanije turababariranira, ariko umenye ko rijya kosa wakozi kukubabarira birafata iminsi, ariko nuga kubabarira ntibica bivuga ngo biramuvuyemwo, biramugumamwo. Aha rero nanje canza n'impanuro ivuga gutsi ngo nimba ushaka kubaka neza ukabuzi ko ushaka kubaka, bitegure kuva utaramuzana utaranamushikana no mu rugo, eka koko utariyumvira no kumubwira ngo tuzobana, ubanze upangire gahunda y'urugo rwawe ngene uzogubaka. Wishiremwo uti ndashobora kuzana umugore mubi canke ndashobora kuzana umugabo mubi ameze nabi adafise za ngeso nkunda, koko twareshanya mbwira ko ari zo nkunda mugabo mu rugo nkasanga siko bimeze. Mbega nzitwara gute? Uri umukobwa ugaca utangura kwishiramo ukavuga ati jewe sindaja ku mugabo, none ninja ku mugabo nkasanga ivyo ambwira siko biri, afise umutima mubi canke ameze ukuntu kutameze nk'uko yamenga yashatse kubaka, nzoca nomuka canke nzoca ngira gute? Tuja tugwana. Ivyo numara kubifata nk'ingingo muri wewe, umare kwishiramwo uti rero nankubita ikofe nzokwirabira hirya kugira ngo noye kuri mwishura, kuko ninda mwishura iyo nzigi zokwamamwo ati yarankubise, hama bitume ugwanko ruvyuka. Aha ni ku bagabo umenye ngo numukubita ikofi rya mbere sha nubwo uzorara mugasaba ikigongwe ko kazokubwira ngo ndakubabariye, mugo munsi wasubiye kumushavuza azokibutsa ngo wibagiye ko wankubise ikofi canke wibagiye ko ndabizi ko wigeze kunkubita, ati nubu ushaka unkubite. Urumva ko ka kantu nikaza kwigera kabura, kaza kuguma kagaruka. Kandi igihe wongeye kw'irya kabiri uba uri kuramukomeza, igihe wongeye kw'irya gatatu uba uri kuramukomeza, igihe wongeye kw'irya kane aratinda kerevuka akagira ati sawa yaramaze kumenyera kumenga nukunkubita, rero nanje ubu hagezaho nigwanira. Mugaca mutangura kunagana. Mumaze gutangura kunagana rero nawe mugabo uzi ngo nazanye umugore atekanye sinomukubita ngo asubize, kubera amaze gukunaga hasi ucugira ati ubu rero inzigiraje ngomba ndakwereke nanje ko ndi umugabo nkomeye. Mugaca mutangura guhana ingumu zikwiye,
ukamukubita neza bikwiye hamwe wako no kumwica. None uwo mubano wanyu wumva uzoza kukumarira iki? Uzoza kubafasha iki? Hamwe n'abana bawe muzoba muri ko mubarera guti? Ico wumva bizoza kubamarira nk'umuryango mwiza wubatse neza ni ikihe? Ko umwana wawe azokura yicuza avuga ngo gwa papa rukubita mama canke gwa mama rukubita papa. Ivyo bintu urumva ko umwana uzoba umwubatse canke uzoba umusambuye? Bishobora kuberera ugasanga nimutandukanye ngo muvane, ariko urumva abana banyu muzovyara nta mutima mwiza muzoba muriko murabarerana. Rero ndakubwira ngo mu ndwi ya mbere canke mu myaka ya mbere canke mu munsi wa mbere, kuva igihe cose mu kibana, byirinde wongere wicunge, kuko ukwihangana kwawe kwiza ko mu rugo niko kuzotuma urugo rwanyu rwubakika. Ukuvavanura n'ivyo wabonye byose muri kahise, ibyakunezereye muri kahise turi kurabona mu rugo, ivyo nivyo bizotuma urugo rwanyu ruramba. Ariko ivyo bigutandukanya, ivyo bikwereka ko hirya y'ivyo vyari biryoshe ubu bitakiryoshe, ivyo nibiriko biratuma uja kurusambura wewe nyene ugwisamburira. Kandi hari igihe bitazoca bikunda ko musambura, ariko mubane nabi muhana ingumu n'imigere, kandi wewe uzobabara cane, usivye n'uwundi azobabara cane. Kandi ivyo byose ataco muri bugire, ni muri buvane, ariko uba muwo muriro gushika imyaka yawe yose utishimye, kandi byakwezwe n'akantu gatoya, akantu wewe canke uwundi yari kwihanganira, ugasanga ko karabatanije, wewe kagukuyemo iyo kotsa, eka n'uwundi kamukuyemo iyo kotsa. Iyi filme Agatsirikwa Ntigahere bivugwa ku rukundo rwa kera, rwa rukundo wata utazi ko uriya kivyibuka, ariko ugasanga biracari mu mutima. Kuko urabona ko umwe yavuze ati iyo utamutangura, iyo atakwemerera imbere nije nari kumutwara. Uwundi ati jewe nawe we twari twarakundanye cagihe rero ko tuvuga ko twakundana, none ko twakundana reka tubivyure twongere tubane. Uwundi aragira ati we ucunga amarangamutima yawe, kuko jewe sinkiri wa wundi, ubu ndubatse kandi nkunda umuryango wanje. Uwundi nawe ivyo ntabiha agaciro, avuga ati jivyo navyo nitayeho. Waba ufise umuryango wawe utawufise, wibuka amasezerano twagiranye. Iyi rero murabona ko ariyo ntango y'urugo, kuko umwe aca atangura gufata uwiwe nabi, uwundi atangure gufata uwiwe nabi. Ku mpande zibiri zose zango zibe zisambutse. Ku ruhande rwa Thierry rurasambuka, eka ku ruhande rwa Kana koko rusambuke. Chris arasambuye, uwundi arasambuye. None ibi bintu bigiye guherera he? Ibi rero bivuye kuri ya nyumvikano na kwaguhemukiranira. Biravugwa ngo nimba uri umuhungu urinde ingeso zawe, ukunde abo ushoboye. Kunda umukobwa hama umusezera umubwira uti turahebanye. Kunda umuhungu hama umusezera ati turahebanye. Uno munsi impfu nyinshi ziriko ziraba ni iz'amazigo, izi nzigo zihari z'abantu bavuga ngo twarakundanye, kandi gukundana yampemukiye atambwiye. Rero hakurya mutwara twofuma tumubura twese, ugasanga uburozi bwagiye gukora, amareba yagiye gukora, ugasanga wa muntu bamwipfurije nabi no gupfa agapfa, kandi azira kuba yarakunze. Ntiyatwara uwo yakunze canke aramuheba, ntiyamubwira ko yamuhevye, uriya bikamutera inzigo. Rero wa muhungu we, nimba ushaka kurinda kazoza kawe keza, cungana nabo bakobwa bawukunda canke avuga umuhenda musambana musubira, utibuka ko icambere Imana irabibona, ica kabiri usambanya na wene musambana yifuza ngo muzobana, ariko ugaca umuhenda. Ejo uzovyicuza canke ubibemwo nabi, kandi bitari bikwiye. Wa mukobwa we nawe usambana na benshi, ejo uzovyicuza kandi bitari bikwiye. Hazogeraho wipfuza ngo jewe iyo ibintu ntabikora, kandi waramaze kubikora. Gendera usuzume ingeso zawe, usuzume ugukunda kwawe. Agatsirikwa Ntigahere, ndibaza ko iyi filme nuyikurikirana ubu iracatangura, turacari kuri sizo ya mbere, tugiye kurabira hamwe sizo ya kabiri. Sizo ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu n'iya gatandatu kugera ku 80. Ibi bintu uzobikurikiranye kuva ku ntango gushika ku ya nyuma. Nimba ushaka kubaka urugo rwiza, nturabire muri sanse y'amabi bakora. Nimba ushaka kubaka urugo rwiza, genda urabe iyi filme uyirabire muri kote mbi, hama wige gukosorera muri iyo kote mbi.
uzorabe ku rugo rwawe rutaba urugo rwiza. Kandi ijambo ry'Imana rirabivuga, eka n'abisi barabivuga ko urugo rwiza ari akajuru gato, eka urugo rubi ari umuriro umwe waka. Rero uwo muriro waka ntukawubemwo, sinkawubemwo. Wewe nimba ushaka kubaho neza, cungana n'ingeso zawe, cungana n'ingene ugenda, cungana n'ingene ubaho, n'ingene ushaka kubaka urugo rwawe bibe mu nteguro z'urugo rwawe. Wiyumvishe ko umugore niyakugambanira uzokwifata neza, kugira ngo kuko umugore aba afise ukuntu yokwica utanahaririye, utanabimenye, akakwica mu kayombekere utabimenye. Icambere ni wakugaburira, ni wagusasira, eka ni wagukorera ibintu byose yokwiciramwo utamenye ingene yakwishe. Rero kubana n'umugore nabi nta neza irimo, kuko ubwiwe ashatse yo gukoza ico ashatse. Eka turavuga no ku bagabo, bagore mwe no kubana n'umugabo nabi sibyo byiza, kuko nawene nubwo ari wamutekeye ubona ko ingia tozishyiramo ishano, ariko yogukorera ikindi kintu kikakwica kandi bitari bikwiye. None umubano mubi mwabagore muguma musambura, mwabagabo muguma musambura, urumva uza kubamarira iki? Izi ngo zibiri ku mpande zose turabona ko zirindiriye gusambuka, kandi zizosambuka kubwo kubeshanya kw'ibya kera. Umwe asamburira uwundi kubera yamwibukije ko bakorana, uwundi asamburira uwundi kubera amwibukije ko bigeze gukundana muri kahise. Ibi rero mu nyuma murabona ko bizoza kuvamwo uburyohe, koko kakana twakabonye ko k'ivyo kadukinira ari bya bindi nyene twari dukeneye. Ibi bintu karabivuze ko agomba kubikina, ariko turaharira. Benshi baraharira bavuga ngo iyi filime izohava ivamwo iki, itarimo Sabas, itarimo Mimi Hey. Ariko ku isezo ya kukantu ka mbere, ku ka epi ka mbere, turabona ko byatanguye kumera nkaho umenga nta nabo tugikeneye, bivanye n'umwana ingene yakinye, eka bivanye na Chris ingene yakinye, bivanye n'uwo bita Vanessa niwe Kadohavere ingene yakinye, bivanye n'uyu mukobwa wacu Chanceline ariwe ingene yakinye, bivanye n'uwo Mr. Kana, bivanye nawe n'ingene yakinye. Twabonye ko ibi bintu ibice byose ahubwo atari kubikunda bizona tusaza. Ino filme uyigira iyawe, ndayigira iyanje, ariko turabona ko impanuro zirimwo. Wa muhungu we nimba ugeze kuri ino saha ukinyumviriza, ndazi ko ino filme igiye kuguhindurira ubuzima nuyirabira muri ko tushaka kuyirabiramwo. Ariko nuyiraba nk'uri kararaba ibyo araba nyene araba muri telefone, naco zokuramwo. Ariko tuba dukwiye kuraba filme mu ngeso mbi bariko barakina, ukayishira mu ngeso nziza. Mu ngeso nziza bariko barakina ukayigisha ko nimba ubona ko ishoboka. Uhoraho rero abagirire neza. Igice ca kabiri co turabona ko ino filme igiye kudukorera amateka, kuko ni filme igiye kukunezera, ko kigiye kunezera wewe utazicuza, nanje ntazicuza ubwanje. Kurikirana filme rero kuva ku ntango gushika izonahere, atagace kagucika. Ino filme ndazi ko izokugirira ikimazi. BM uzosa n'uyishimira. Kuri sezo ya mbere tugeze ku mavyuzi 90,000 hafi. Urumva ko 100,000 mu minsi ndwi bizoba vyakwiye. Koko murindire murabe amateka agiye gukoreka mu Burundi muri filme, koko ibikwiye kurabwa. Uhoraho abagirire neza ku mpanuro nziza mugiye kuronka. Tuzosubire kundi munsi ducira inzira filme yacu. Uhoraho abahezagire. Merci ku rukundo mutwereka, ndiho abahezagire. Ciao ciao.